mugire umunsi wa kane mwiza. Reka makuru yacu uyu munsi tuyahere kuri Mundo Deportivo. Inkuru si yindi nta n'iyindi cover yari kuboneka atari ya Luis Suarez, tubwira ati urakabeho mwicanyi. Isezera Luis Suarez nyuma y'imyaka 6 myiza mu mugwi wa FC Barcelona, akaba amaze kuyivamwo, aho ayivuyemwo ariwe mukinyi wa gatatu amaze kuyitsirira ibitsindo vyinshi kuva ibayeho. Luis Suarez rero akaba yavuye ku kibuga c'imyimenyerezo gusezera abagenzi biwe, vyose vyarangiye ari mu marira, mu modoka kabisa mubona nimwe ararira. Akaba rero Luis Suarez yari amaze kwitwarira mu bikombe bishika 13, hari nk'ibikombe vya La Liga 4, harimo ja Champions League n'ibindi. Akaba yari amaze kwitsindira ibitsindo 198 mu nkino 283, akanatangamwe amapasi 109 ava mu bitsindo. Mumva muri make yagize uruhara mu bitsindo 307 mu nkino 283. FC Barcelona ikaba yamusezeye ivuga ati legend kabisa, ati uri intwari ya FC Barcelona nyuma y'imyaka 3 myiza kabisa. Luis Suarez namwe mu bakinyi beza, akaba amaze kuyivamwo, aho ari nawe mukinyi yatwaye ikirato c'inzahabu mu bihe vya hagati ya Leo Messi na Cristiano Ronaldo, imbere yuko Immobile bikora mw'uyu mwaka. Nta wundi mukinyi atari Cristiano canke Messi yari bwabikore kuva 2009 binjiye mu bihe vyabo. Akaba ari Luis Suarez amaze kuyivamwo, aho yaguzwe miliyoni 6 z'amayero. Atletico Madrid kabizogendira ishura zike bivanye nuko nazo bagenda yigenza. Akaba rero uyu munsi ari haza gukora ibipimo vy'abaganga ku kibuga ca Atletico Madrid. Ikimenyesha makuru nyene Mundo Deportivo kibandanya kitubwira kiti Semedo kitubwira inkuru ya Semedo yuko amaze gusinya muri Wolverhampton, ari nako Ansu Fati yamaze kongereza amasezerano muri FC Barcelona, akaje mu mugwi wa mbere, umugwi mukuru. Akaba yasinya amasezerano y'imyaka 4 yatumye agira release clause y'imiliyoni 400 z'amayero. Umugwi mwifuza ubunyene kugira umuronke uburi miliyoni 400 z'amayero umupete w'imyaka 17. Akaba ari yahawe nimero 22 zahora zambagwa na Arturo Vidal, yamaze kuja muri Inter Domira aguzwe miliyoni 1 y'ama pound. Kinatubwira rero yuko CV itegura urukino rwa Super Coupe ya UEFA uyu munsi. Akaba rero Sevilla ukina ugo rukino aheza gukina na Bayern Munich, rukino ruhuza ikipe yatwaye Europa League n'ikipe yatwaye Champions League. Ikimenyesha makuru sport cyo kuri cover yayo uyu munsi kiti Deste Serginho Deste vyose kuri Barcelona. Akaba rero umusore w'umunyamerika kinira Ajax wo kuruhande rw'iburyo, ariwe bategura gusimbuza Nelson Semedo aheruka kuja muri Wolverhampton. Umusore rero nyuma yaho yumve yuko Barcelona yamwifuza, yacapwa ati vya Bayern Munich ndabivuyemo, akaba yifuza kwigira muri Barcelona. Barcelona ikaba yiteguye kumusinyisha, aho hari n'amakuru avuga ko yemeye gusinya imyaka 5, akaba yarashobora gusinya mu mugwi wa FC Barcelona akaza gusubirira Nelson Semedo yamaze kwigira mu mugwi wa Wolverhampton Wanderers. Ari nako kitubwira ko Ansu Fati yasinye, kinatubwira inkuru ya Nelson Semedo. Vyumvikana ko ata inkuru ni zimwe hose, ariko kinatubwira ko inkuru ya Pjanic aho yagize interview na niki kimenyesha makuru sport, akagira review yatangaza amwe majambo rero Miralem Pjanic ariko kuva muri Juventus yatangaje, yavuze ati iyi kipe ikeneye kwihorera. Arimo aravuga ku kuntu Barcelona yatsinzwe na Bayern Munich, ati ibisivyo bihe bibigiye kuza kuri Barcelona, ati ibindi bizoza, ati tuzokongera twigenze neza, ati hari cizere cishi yuko tugiye kugaruka tukongera tukigenza neza, tukongera tugasubira ku murongo tugatwara ibikombe. Akaba arico rero yasezeranje abafana ba FC Barcelona bagere gutangura sezo yabo ndi bazakari kwa Mungu bakina n'umugwi wa Villarreal. Mbere rero yuko tuva muri FC Barcelona, singe ntabwo iyi nkuru y'akagasore kitwa Ligue Ping bibwo ko Xavi Hernandez yongeye guhanura uwo mugwi kureka kumutanga. Munazi yuko
Koeman yavuze ati nagindi ntawe nkeneye ati system yanje ya 4-2-3-1 mbona ndakwigwamwo ati akwiye kugenda. Umusore rero Xavi Hernandez kababwiye mu ati mwitonde ntimukora ikosa mwakoze 2013 turazi ko bari kwe Thiago Alcantara bongeye kumwipfuza biranka ko bamuronka ati mwitonde ntimukora ikosa muri kora ko kana. Akaba rero kazuza kiri mu mayobera hatiramenywa neza kazohaguma canke azogenda. Guys, reka twimikire mu makuru ya transfer aho FC Barcelona ngo yiteguye gusinyisha Antonio Rudiger imuvane muri Chelsea binahazimo barimo baramwipfuza ku ntisanyo kandi na Chelsea iriteguye kumugurisha yoyo kugira ngo uburyo bwo gusinyisha Declan Rice wa West Ham. Yanako kandi umugwi wa Arsenal ngo witeguye gukoresha Alexander Lacazette n'amakash kugira ngo uburyo bwo gusinyisha Hussein Awale mukinyi wo hagati wa Lyon. Yanako kandi Paris Saint-Germain ngo ari yoboye urugamba rwo gusinyisha Kalidou Koulibaly aho yiteguye gutanga miliyoni 78 z'amayero zirimo zirasabwa n'umugwi wa Napoli ikaba ishobora kumupapura Manchester City. Yanako kandi Edouard Mendy yamaze kumvikana na Chelsea byose vyarangiye n'ibipimo vy'abaganga bimaze gutangazwa nk'umukinyi wa Chelsea mushasha uyu munsi. Ari nako kandi FC Barcelona ishobora gutangaza Memphis Depay nk'umukinyi wayo mu minsi nyuma ya Luis Suarez agiriye ikanatangaza Serginho Dest mu minsi uko Nelson Semedo yamaze kugenda. Luka Jovic wenga akaba adapanga kuva akaba agiye guhabwa yandi mahigwe yo kuguma muri Real Madrid kugira yongere kwigaragaza nyuma ya hatere induru ngo jengo ngiye kugenda nta mwanya ndimo ndahabwa akaba aragiye guhabwa uwo mwanya yigaragaza vyanse azoca gurishwa nkuko umuguru wari murabitegura. Manchester United yongeye guhabwa gasopa na Dortmund ibabwira yuko itagurishije Jadon Sancho. Wijnaldum ngo yasubusabe bushasha bwa Liverpool bwo kuyongereza mu amasezerano kuko ngo umuguru mwipfuza urimo uramuha amasezerano maremare kuruta ayo Liverpool irimo iramuha akaba ndashobora kuyivamwo mu mwaka uza nk'umu free agent cyangwa nk'umuntu atamugwe afise akagira ku buntu. Mwijoro rya Guys habaye inkino za Carabao Cup abakinyi nka Kai Havertz nyuma kugira intangiriro mbi akaba yatsinze ibitsinde 3 wenyene akaba ari yatsinze yanataze ni pass iva mu gitsindo mu gihe imigwi nka Arsenal yemeye yatsinze ibitsinde 2 ku busa Manchester Everton itsinda 5 kuri 2 akaguka Fleetwood Town mu gihe Newcastle yemeye yatsinda ibitsindo 7 akaba rero nkina ruko zagenza abakinyi Kai Havertz bigaragaza na Tammy Abraham kuko bagize uruhare rukomeye mu ntsinzi ya Chelsea mu ijoro ryakeye. Uretse abo bakinyi bigaragaje nka Thiago Silva akaba nawe yakinye urukino rwe rwa mbere nk'umukinyi wa Chelsea ari nako na Ben Chilwell nawe arukina aho Chilwell yanatanze pass iva mu gitsindo ari nako Man United ngo yitegura gusinyisha Nicola Tagliafico nyugaro ku ruhande rw'ibubafu wa Ajax biramutse vya Alex Telles wa Porto biramutse vyanse anako Paris Saint-Germain yizeye yuko isobora gusinyisha Dele Alli wa Tottenham. Liverpool nayo kandi ikaba irimo na negotiation umushahara na Ismail Sale Watford akaba arashobora kuyizamwo mu gihe kitari kinini. Ari nako kandi ni makuru ya transfer abava muri Premier League guys abari menshi amajambo abayavuzwe. Ari nako umugwi wa Manchester wa Juventus ngo ushobora gutanga Douglas Costa muri Wolves yaramaze iminsi avuga muri Man United ariko ashobora kuja mu gwa Wolverhampton uri muri yubaka ku buryo bukomeye aho na president wayo ejo yavuze ati ko dusinyishe Nelson Semedo nk'umwe mu bakinyi beza bari mu mugwi wa mbere ku isi abantu hazi basubire kudususugura ubu turi ready yo gusinyisha abakinyi bo kuri classe mondiale abakinyi bo mu mugwi komeye tugenda tugaturira mu gutwusha kandi twifuza ari nako kandi amakuru guys abavugwa abari menshi. Thiago Silva inyuma rero gukino imbere yo kagino yavuze ati Jensi shaje ati imyaka ni impapuro ati imyaka n'ibiharuro biri ku mpapuro bamara mubwira ati guys urashaje ufite 36 ubuntu uzobishobora muri Premier League ati imyaka n'ibiharuro biri ku mpapuro ati tuguma tubikora. Guys nogira ntabwiye muri mu France amajambo raza bari menshi
akaba ari Angel Di Maria yahanwe inkino zina dakina za Ligue 1 nyuma rero hafatiwe amashusho yuko yaciye kuri Alvaro muri rwa rukino rwahoze Marseille na Paris Saint-Germain rugere habonetse mu ikarata zitukura zitanu akaba ari yahanwe inkino zine za Ligue 1 adakina mu gihe affaire ya Alvaro na Neymar bene barimo baraburana bizoje kumugara itariki 30 z'uku kwezi kw'icenda ariho hazofatwa ingingo finali bikaja ku mugaragaro sinogera rero nabwiye vya UEFA uyu munsi razi niho hategereje urukino rwa UEFA Super Cup hagati ya Sevilla na Bayern Munich akaba ari igihe cy'isaha 3 z'ijoro abashobora kuramaze kuraba gusa ubona neza gutwara igikombe benshi twaduha amahirwe Bayern Munich ariko reka turindire surprise ya Sevilla ari nako UEFA yamaze gushira ku mugaragaro abakinyi n'abamenyereza bazotogwamwo abo mwaka ba UEFA mu bakinyi bakaba batuye Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Lewangoli hamwe na Manuel Neuer umunyezamu wa Bayern Munich abakaba aribo bazotogwa mu mukinyi yigenje neza kuruta abandi iyi sezo ku mugabane wa Buraya akaba ariyo ncuro ya mbere kuva 2010 hatabonetse Leo Messi canke Cristiano Ronaldo mu bakinyi batogwamwo uwo mwaka wa UEFA umva era yabo rimirarangira kabisa ibihe vyabo birimo birarangira mwaka uheze habuze gato ba Ronaldo muri babiri bambere ba Ballon d'Or ibintu bigenda biranka kabisa imyaka imira bajana gusa nubundi bo ba legend bibihe byose umupira w'amaguru ari nako mu bamenyereza batoye Jurgen Klopp wa Liverpool, Hansi Flick wa Bayern Munich yatwaye triple atwara Bundesliga atwara DFB Pokal anatwara Champions League anitegura gutwara UEFA Super Cup uyu munsi ari nako harimo na Nagelsmann Julian Nagelsmann umumenyereza wa Leipzig na wari mu bamenyereza bazotugwa mu mwaka wa UEFA nyuma yo kwigenza neza umugwa kawugeza muri kimwe cha kabiri cha Champions League umugwa umaze imyaka 11 uvutse akaba yagejeje heza ati badukoreye surprise reka tugushe mu bamenyereza bazotugwa mu mwaka wa UEFA muri season guys mugire ibihe vyiza batarakora sabone muyikore mwe muradushigikira mwongera munatwereka yuko turi kumwe abatarakora rero partage muze murazikora mu magroup atandukanye kuri Facebook n'ahandi kugira tubandanye tumumuryango wagusona turacari mu majana ngahe ariko turakwiza n'igihumbi kasaye mu difashe muzamugize neza murakoze cyane.